Yes, asikimu cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Moya maze iminsi ndiko ndigisha ku byerekeye urugo hamwe n'umushinga ntawa wanje yitwa Olivier Hakizimana. Rero nashaka tuze tubandanye kwica cigwa gishobora kudufasha kidutabara vraiment kuvyerekeye gushimira Imana. Bene da ni kintu kitoroshe kitajanye n'ivyo twize kitajanye n'ingene tubona ubuzima kuko batwigishije yuko umuntu wese ashima canke ashimwa amaze kubona resultat amaze kubona inyishu ikintu gifatika umwana uramushimira kuko yamaze yize neza mu ishuri rero harigire n'abana barakina ati none ko rero ntabigize rero donc bisigura ko nanje utankunda kandi n'ivyo ico kibazo nico kuko nuko twarezwe ariko ntibisigura yuko umuntu utamutera intege utamuremesha ariko mu Mana kiryoshe nuko ntidushimira Imana kuko iza kudukorera ibintu vyiza dushimira Imana kuko twatahuye ico yakoze en particulier ico Yesu yakoze ku musaraba. Amen. Rero ni vyiza gutahura icakozwe ngo vyose birarangira urumva vyarangiriye haca imyaka 2022 rero kenshi biratundanira gutahura icarangiye nico gituma tudashika vy'ukuri abana b'Imana. Hari jambo nakunze riri muri Yohana Jean chapitre 1 manga verset 10-11 ngo à ceux qui l'ont cru à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ngo abamwizeye wese ngo bahabu ugucika abana b'Imana. Donc iyo wizeye iyo ufise ukwizera iyo ufise amahoro kuci Yesu yakuvuze biroroshe gushima. Amen. Biroroshe gushima cyane gose nashaka peut-être tubandanye kuri sujet tubivugana na Olivier hama mubandanye mutubaze ibibazo canke mututera intege canke mutugeexhorta aussi kuko nkuko twababwiye nibisigura ko tuvuga ukuri twebwe twenyene nono tushingira intahe kuvyo twabonye ko Imana mu buzima bwacu. Amen. Urakoze cyane Nathalie. Nanje ndongiye kubaramutsa ndaramukije abadukurikirana hari abatwandikira bari mu Butaliyano abari muri Suède abari mu Burundi abari mu Rwanda Côte d'Ivoire abari muri Canada abari États-Unis abari mu Faransa abari muri Australia. Imana ibahezagire abo bose muri ko muratwandikira mudutera intege muri Autriche. Imana ibagire neza nukuri Imana ibandanye biyereka ibandanye bagira neza ibandanye batangaza kuri ico kintu Nathalie yavuze kucerekeranye no gushima yaragicishijemwo n'abana bavuga bati iyo nagize ikosa uraribona urabanguka kugira ico rivuze ko kurusha n'abantu bubakanye nuko maze iminsi nkuko abakunda gukurikira audio yanje nari maze iminsi ndababwira nabo dukunda kuvugana hariyo no sinzi ko no yitikanguro ariko ni ikintu numva Imana iri kiratuma mba de plus en plus conscient ikintu cyo gushima. Bene data gushima kiriko kirampindura muri dimension idasanzwe kandi uko nize kuza ndashima Imana vyanyuguruye amaso binshikana aho Nathalie uyu munsi arashaka kubashingira intahe ndibaza amaremerciement ndamuha arutayo no banarigeze kumuha mu myaka ingahe. Donc niro trouva ndiko ndashima ku majeste yose agira nta kintu kibabaje nk'abantu babana mu rugo ugasanga wama ubona utanga maromarke ico umugore cyangwa umugabo atakoze neza atashitseko ariko ntiwigere umuha compliment cyangwa ngo umushimire kuciza yakoze. Urumva ndibuka ababaye mu Ngagara barazi n'umupatiri bakunda kuvuga ngo arakara ariko arigisha karavuga ngo arakarira abantu ngo asa n'uwatutse abantu ariko ikindi gihe bakavuga yuko yari karavuga yarafise ukugera avuga abantu batamwumva yarajya ururimi ariko aravuga umunsi umwe ariko arigisha abwira abantu ngo basha ngo abantu ngo baridoga ngo iyo nigishije ntavyo mwumva ngo ariko ngo iyo ndabatutse muravyumva. Ugiye kuraba rero Nathalie nkuko dukunze kubivugana ugiye kuraba nk'uyu munsi ku marezo sociaux abantu menga ni deversoire y'ishavu y'ugwanko ikintu umuntu adakunda remarque mbi sinzi umenga n'umururaza abantu bagomba kuvomisa a chaque instant ariko nagomba kubabwira bene data dukikujwe n'ivyiza bitagira uko bingana. Umve tangura gushima uwo mwubakanye tangura gushima abana
tangura gushima. Iyo utangiye gushima ni ukuri umenga ni nk'ukwiborosa mu kanwa. Iyo utangiye gushima ni nk'amaso yawe ariko aruguruka, utangura kwihweza ukavuga uti est-ce que j'étais entouré par cette beauté. Urumva nari yikujwe n'ubu bwiza, nari yikujwe n'ibi bintu byiza. Umunsi umwe ngo bigeze kubwira impumyi zashika 3 canke 4 canke 5 sinibuka, barazibwira bati nimugende mutubwire iki kintu. Bazishira imbere elefa, inzovu. Hama ngo impumyi ya mbere barayibaza bati none ico wakoze ko yari iki? Mwaravuga ati yari igiti kinini. Urumva yafashe ukuguru yibaza ngo ni tronc d'arbre. Urumva acavuga ngo yari igiti kinini. Ubundi nawe baramubaza bati none ikintu we wabonye ni iki ca wumvise plutôt ni iki? Aravuga ngo jewe ngo nakoze ku mugozi. Urumva yari yafashe ku murizo wayo ngo nakoze ku mugozi. Ubundi nawe baramubaza bati ni iki? Ati jewe sindari bwabonye uruyoka ruraho. Urumva donc kijya gitrompe cayo. Hama ubundi baramubaza bati we niki? Ati nukuri ibintu nabonye biraho sinzi ko ari bicumu canke ibintu vy'ibihebe. Urumva ariko muri izo mpumyi ntibamenye ko ari inzovu. Umwe wese parti yakoze ko niyo yagerageze kudekriva par rapport ico bamaze kumubwira, par rapport ico yaramaze gukorako. Nagomba kubabwira ngo ugutazira no gushima si gutazira Imana, bihera ku Mana, ariko no gushima n'uwo mubana. Bene data umve, nagomba kubabwira ngo twakuze twigishwa gukritika, twakuze twigishwa kuvuga ibitagenda neza no kutabona ibigenda neza, ariko nagomba kubabwira ngo il est grand temps qu'on change. Harageze yuko dutangura kubona, Imana ishimwe cyane, harageze ko dutangura kubona ibyiza bidukikuje. Hari umuntu yanyandikiye ariko aranshimira ati Olivier wanyuguruye amaso, nukuri natahuye yuko ibitwaro mfise iva mu bigisha cyese nahora ndabibona uko ati ngiye guhindura uko mbona ibintu. Donc nico gituma nagomba kukubwira nawe, imbere yuko critique umuntu cyangwa imbere yuko utanga remarque négative ku muntu, tanga urushime. Raba ibintu byiza afise, raba amakarite afise, utanga uyamushimira. Aha ntibisigura yuko utotanga remarque, ntibisigura yuko utofasha umuntu, ntibisigura yuko utokosora umuntu, ariko nagomba kubabwira gukosorwa du 1er au 31 birashika ahantu umuntu akavuga ati je mbaye muri sentare aho iminsi yose umuntu akabahana akavuga ati ndakeneye yuko muzonyambika n'umunsi umwe izera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka Natali atubwire nawe icyo avyibazaga. En fait niranze compte yusi yuko en fait ko tudiscute nuko ivyimviro bize biraza. Nci nibuka nigeze kubivuga dayo ndiko ndashingira intahe, sinzi nako ndigisha. Nari umuganga nkorera muri hôpital militaire, hama ndaca hafi ya urgence, je sinakora muri urgence, mbona para mu jeune simyaka nka 20-25 aheje kuburase. Hama aheje kuburase ararira, araboroga, arasara ati papuragiye, aturagiye tutavuganye neza bita tudaheje. Ati ukumva ko umwana yaramushavuriye cyane, peut-être ko baramaze iminsi batavugana neza cyangwa ishobora ko yarabataye cyangwa sinzi ibintu ushobora kuba bishitse mu buzima. Ariko ncenera ndakonti yuko burya tout d'un coup mu kanya gatoya uwo muvyeyi ataragihari, ico yakoze nico gifise akamaro, ico ari gikomeye cari ico uwo muvyeyi ari kuri uwo mwana. Kenshi turifokaliza cyane sur ce que les gens font, ako tukibagira yuko ce sont des êtres. Rero même no mu migenere yacu n'Imana tugira uko nyene dukora amakosa nyene, tubanza kwishimira cyangwa tugahanga amaso kuki ishaka gukora, uriye ko tumenya ko iri le Dieu. Nico gituma gihe Imana yiyereka Mose, yese je suis. Iyo umaze gutahura l'identité Imana iri, niho uluwa, niho urengegwa. Ariko tureke kuza turifokaliza kuvyo ishobora gukora, kandi irashobora kubikora. Bene data irashobora kubikora. Narakunze verse iri muri Zaburi 33 Psaume 33 umurongo wa 2 uravuga ngo je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Iyo chapitre itangurira kuri ntegerezwa kuyiruwa. Mose agatangura kuvuga ivyiza n'ingini Imana izomurinda, ariko inkomoko yavyo yabanje kuruwa l'identité de Dieu.
mana ngira ndagushime ngira ntegeke umushaha wanje ndagushime. Rero kenshi rero no mu ngo turapfa ibintu bito urabona ibyo utagize urumva ariko sinapresiye Olivier kucari peut-être ntiyashashe ariko nkibagira yuko c'est un bon père urumva icari nkacibagira nka choculate nivyo en fait nivyo Olivier ko uravuga kuvyerekeye kwikoncentra omo kuvugana bizima bihere ko birahari naho turi abantu bato babibambe na Yesu aravuze ati namwebwe muri babi abana banyu babasavye imikate nimubaha inzoka n'amabuye data wo mwijuru wewe il extraordinaire. Ero ndiyaba dushobora kuba abavyeyi beza bashobora guhana ibintu bizima twige kubona ce côté positif seulement c'est vrai ko twubakanye tuba dufite iyindi migendere atayi umuvyeyi twige kubona déjà le positif. Rero utanguye kuruwa verset ya kabiri donc le verset 2 itanga je bénirai en tout temps l'Éternel. Umurongo wa gatatu que mon âme se glorifie en l'Éternel. Epfo akavuga ibintu byinshi cyane j'ai cherché l'Éternel il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Vraiment iyo verset passe iyo chapitre umuntu ashobora kuyisoma ayisoma umurongo w'icenda wewe warankuyeho ati sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Sentez nimwimotereze banze uvyiyumvemo. La louange te pousse à sentir. Iyo uri kurashimira Imana niho vy'ukuri utangura kumva kumotegwa ubuntu bw'Imana nibigira bigushikire. Iyo uruwa vy'ukuri apana kurindira ko bigira bikogwe ngaha ntibavuga ngo voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Oya bahera kuri sante ni mumotegwe neza mu vyumve mutahu mubibone après. Rero la louange ikujana muri dimension yo kubona Imana ingeniri iciri. Rero biragoye ndibaza aussi kuri uwo muntu utazi c'est pour ça ko bujye gusoma ijambo ry'Imana kuja ibwina kugusaba mwe ngo akugura amaso agutabare umenye uri kurashima. C'est très difficile yo kushima umuntu utazi wo kubwira ati urakunda Lady Gaga uvuga ati Lady Gaga wowe ni ntawenzi ariko umuntu azi akunda izo ndirimbo zavuga ati shaje ndamuzi wowe ushobora kumushima. Abandi bagakunda Hillsong ati je ndazikunda kubera iki kuko zingunjana mu mwe mwashimira Imana nuko maze kumwumviriza warazumvirije warazisubiyemo waramenye isiguro y'ivyo ariko bararirimba. Rero kenshi biratugora gushimira Imana kuko nituyize ariko ijambo ry'Imana ryo rituzura rituzana ritwibutsa vy'ukuri ciri. Rero bamantuka kuri uno munsi nashaka twansiste aussi en tout cas pour moi kuja mu ijambo ry'Imana kugira tumenye uko turashima tuje muri ico gihe ciza co kubona co kumva d'abord kumotegwa kubona hama ukacubona après. Sinzi ico urivyo ukongera ico ndibaza ko umuntu yogifatira audio yose hari akantu nagomba kuvuga gatoyi paraporo y'ico kintu cyo gushima Imana ariko no gushima nabo tubaye ntitwame tubona kote negative gusa. Muri buka hari ahantu mu cete Yohana yanditse umengana icete cya mbere sinibuka exactement chapitre na verset mugabo aravuga ngo ni gute uvuga ko ukunda Imana utabona ariko ukanka mwene so ubona. Reka tugerageze kuvyaplika no gushima. Hari umuntu avuga ati nukuri je ndiko ndiga gushima Imana nivyo nimba uri kuriga gushima Imana utabona ni gute uvuga ngo urashima Imana utabona udashima uwo mwubakanye. Ni gute uvuga ngo urashima iyo Mana urayitazira urayidugiriza ibiganza. Ibi ndabizi bene data ni ibintu nagiye mbona nkabona umuntu azinduka mu ishegero yaba umugabo yaba umugore mugabo atashe muhira akabaterera akabiga ikoko gitinyitse giteye ubwoba nta jambo rimusohokamwo atari ijambo ryo kuvuga nabi atari ijambo ryo kurya umutima abo babanye. Nico gituma nagomba kubabwira ni gute uvuga ko ukunda Imana utabona ariko udakunda ubona kuko uwo nyene niwe yaremwe mu ishusho ry'Imana. Rero nagomba kubabwira n'ibintu bibiri bijana
amen ni ibintu bibiri bijyana. Iyo wize rero gutangura gushima imana nagomba kukubwira ntikugumiza mu bintu misitike, ibintu byo kujugumira, ibintu byo kurira, ibintu by'aho umenga uri mu bicu ni iki, no, ikujyana dans la réalité, la vie de tous les jours. Imana ishimwe nk'uko Nathalie aravuga, imana turayibonera mu ijambo ryayo, ariko imana ikatugura amaso ikagomba ko tuyibonera no mu bo tubana. Amen. Nicyo gituma nagomba kubahimiriza no kubatera intege, mwe muri ko muratumviriza, nagomba kubabwira iga gutanga komplima ku wo mwubakanye, iga kumubwira ko aberewe, iga kumubwira yuko yatetse neza, iga kumubwira yuko yasumiye byiza. Amen, haleluya. Urumva, wige gushima naho uyobora akantu gatoyi. Mana ndagushimiye Nathalie, ndagushimiye kaya gasosi wagize entre uyu munsi yari butamu mama, haleluya. Donc urumva, wige kuvuga merci. Hari ikintu Nathalie yari karavuga kuri uwo mujene yabuze se, hari rimwe na rimwe dufata ibintu as granted, donc tumva yuko hewe it should be like this, vyategerezwa kubuko, ariko nagomba kukubwira siko biri. Quand tu réalises que tout est grâce, ugatahura yuko vyose ari ubuntu, niho wicara ukavuga uti yo hewe ndagushima, ndagushimiye. Amen. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ndibaza yuko sinzi ko hari ikindi Nathalie igomba gushyira ko, ariko muri audio ikurikira tuzovuga ikibanza cy'ijambo ry'Imana mu kutugurura, ariko si no mu kutwenspira, kuko ibi tuvuga byo gushima hari ababikoze imbere yacu kandi turabona n'inyungu babikuyemo, kandi turabona n'icyo batubwira. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ibahezagire, ibashikane muri urundi rugezo, ariko mumenye ko tubakunda cyane. Kandi hariyo umuntu akunda kunyandikira chaque fois ndungitse audio akambwira merci nakuye mwiki cyangwa merci beaucoup, ndiko ndahezagirwa ijambo rimwe abiri, nkamwandikira nkamushimira, nkabona yuko umenga wewe ntabitahura, ariko ndagomba kubabwira ngo nimba iyo audio y'iminota 10 n'ingahe dukora igufasha, nawe ijambo rimwe natwe riradufasha, riradutera intege, kuko twumva yuko tutariko dukubita ibifunsi umuyaga, twumva yuko tutariko tubiba ku ivu canke ku nzira canke mu mabuye. Imana ibahezagire, umunsi mwiza, abandi ijoro ryiza. Bye.